Ega mutamu muri rwacitse nakubona. Muri rwacitse. Ikimwerere nanje. Ikimwerere. Nishobora bacitse. Sha oya. Basubiye gutwara. Nimba ari umugambi mwagiye. Basubiye gutwara. Byari ngiye gusyesha ubududu. Batisiga ico gifuko ngaha turara turagisya mwico. Aba basudire nabo bati imyango no kuyisiga turare turayisudira mwico. Byose no kubikora mwico. None wewe uyu mutwe ndawusiguze kurarura gukora mwico. Ndeka mutama wumva wowe usigira gute ko atari uri busige ugende wenyene wowe usigira gute. None wumva Shufuma gasensa bazi ndabe. Umviriza ni mucubwe. Uri ngofero. Tugiye n'ibimwerere tugende twambaye ingofero basi twikawusha. Erega mutama natwe umushara muduha ubonye muri yo no waruki. Sinarugabwe n'umuntu. Umva ayo mahera yo kugura ingofero. None we ntubona. Oh no. Iraba. Aha hose wari utaraba. None usokoza gusokoza. Erega mutama umuriro w'ubu sitwege gusa. Umviriza. Jewe nari nkeneye yuko mutera imbere. Ico gituma nza kwimwesha. Ubusanzwe umushatsi no ubureka nawihorera ukabishamba. Urabyumva neza? Umuguri ingofero mushire ngaho. Atiri wewe nibambarana amakanzu. Ntabwo uzambara ingofero. Habaye ingofero. Amwe muzoza murazigurira nk'abakira kuko twe kubera kazi kacu n'abakafe. Ariko karahera nta kazi dufite. Ariko ubonye niri ubu ivyo uvuga nk'umukwaferi umengo ni wowe ubyumva wenye ko abandi bakwaferi bantumye ko atanumwe avuga. Uve gasoko nyumviririze. Reka mutama ndakumbura utegereze burya twari twaramaze kwiyakira kuri. Abari mukira wa mbere cyo. Byangayiko kabisa. Wewe gusa nyine raba musigire basi n'amajana 5 cyangwa. Ubwo mutama niyo ngazi je niri bitungura basi nakundi upfumugumya icyo gihugu. Mimurazi ko mwere shata. Upfumwe igihugu abaye nayo umenya agatumbura basi. Cyangwa ukunye. Hano umuntu umwe nari kwa. Wewe